amadolari y'abanyakanada, amadolari ya Nouvelle-Zélande, amayapani, Abashinwa, ibitoro, ibyo byose bishobora kudandarizwa ibintu byose uzi yuko bidandazwa ku rwego mpuzamakungu byose kwa ama platform dukorana biriko muri make kagwa n'umutahe kagwa konti ya $10,000 umuntu agwa $10,000 atakuzi no ni platform yego baragu $10,000 batakuzi rega n'ubufise nibo baguha access ya withdraw donc ubushoboye kuyakoresha muri ico gogo bakeneye mugabo nturotira ndetse muhejeje kunguka hariho igihe muvuga barashobora kubwira toke tuzahora tugira withdraw inyuma y'indwi okay inyuma y'indwi mwarungutse igihumbi ucugira withdraw ya $500 zawe zindi zigumiza ko baramye ko bazitorera ujya twipfuza gusaba akazi mbega nawe yagahawe nandi nturi sire ko nawe haraba kamuhaye ushobora kuba yarakirondereye uri sire none uko azokaguha byoroshe uwo muntu izina ryose ndagibuka yambwiye ikintu kizonyereka ko ari we yambwiye ko afite chaîne YouTube zibiri kandi akoresha intelligence artificielle zimwinjiriza $600 par mois okay uwo muntu please niya ashobora kubona kino ganiro canje asubiranye ndikire naramubuze kandi numwana yaranyesupiye sana numwana kiri muto wadufise byinshi twafashanye nawe akanadubra incomes okay andondere niya abona kino kiganiro andondere naramubuze kandi ndakeneye hariho Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Ese yo kibosi nawe ivyo ndakwifurije. Okay, murakoze cyane. Yo mbise twifuriza abantu amahoro amagara meza n'amafaranga. Umba iramatching. Ego. Ni ivyo bikenewe cyane mu buzima bw'umuntu. Ego natangajwe no kumva izina kibosi. Kibosi ngira ngo no wari wese yumva yotangara. Ariko kandi uranarisa. Kibosi ninde? Kibosi n'umurundi avuka mu ntara ya Muyinga. Muri bwa Butare. Oya, avuka muri komine Gasho, buriya buri Butihinda no muri Kirundo. Ego. Amazina y'abavyeyi nahawe n'abavyeyi nitwa Marango ya Christophe. Uko nabivuze mvuka mu ntara ya Muyinga muri komine Gasho. Ego. Hama ego nkaba ndi mu entrepreneur nk'abandi mugabo nibaza ko nkorera muri secteur nk'iyawe. Ego. Donc iyo kuri internet. Ego. Okay. Kibosi iyo turiko turumva ibintu vya internet. Icambere umengo vyahebeye gwaruka. Naho nyine ngo gwaruka rukeya. Ndavye statistique ya ARCT barekana ko mu Burundi miliyoni 4 zikoresha internet. Mugabo atunzwe n'izo internet. Sinzi nimba n'igihumbi b'abarundi bariho. Nico catumye umbonye ngaho mbona cyo catumye mpaguruka ndavuga nti turi dufise community igoye iyo ikora babwira ikina kiriya ahubwo nabo bakubaza iyo ikora babwira ikina kiriya nabo bakubaza w'ibyo washitseko mugabo twagiriye bakwe yuko amafaranga no muntu atayafise akabiri koko nagasura ko umuntu umengo arafungura neza Imana hari gikagutiza rero turavuga nti reka tubivyaza umusaruro kugira basi n'uwo tubibwiye ntaze kuronka umwanya wo kukubaza ngo banzu nyereka amahera nawe warose basi afume niya kubona gusa afume basi ashobora kwihenda turavuga ati reka rero dukoresha amahirwe tubivuge turabe yuko hari igihe byotangura kugira ico bitanga kuko abantu bose bakoresha internet izo miliyoni 4 bose bagura amamega je mvuga forex kubera ico nahisemo kandi nakoze nkabona ko bishoboka kandi nkabona yuko bishobora kumacingana n'ivyo je nshaka ivyo mviro vyanje muvuze forex niki forex ni kinini cyane kuko n'urudandazwa yego nk'urundi rudandazwa rwose yego rukorerwa kuri internet ni iyo umuntu ariko aragerageza kubivuga kugira abantu bavyumve cyane ni nko kuvunja nigura nigurisha y'ibintu bimwe by'agaciro bisanzwe biri ku ma platform dusanzwe dukorana nayo hariho gold inzahabu hariho USD amadolari y'abanyamerika amadolari y'abanyakanada amadolari ya Nouvelle-Zélande amayapani
abashinwa ibitoro ibyo byose bishobora kudandarizwa ibintu byose uzi yuko bidandazwa ku rwego mpuzamakungu byose kwa ama platform dukorana biriko kuvuga rero nigura nigurisha nukuja kuri platform kanaka ukaraba ukavuga ati okay amadolari no musa rekara mu gatondo rekara kugwa nkuko nuko ku mugoro bashobora kuba rekara kugwa nkuko nuko muri make inyuma y'isaha cyangwa inyuma y'iminota idolari rashobora kuduga cyangwa rikamanuka ni analize analize kana gukora ukabona yuko ndavye ino probability birashobora kuza kugenda nkuko ndavye birashobora kugenda nkuko rishobora kumanuka naho hari ukuntu ushobora gutakinga position cyo twita order yego yamanuka wowe ukabugiye mu nyungu shankuga ugatenga position yaduga ukaja mu nyungu no kuvuga ngo mu bisanzwe ni igura nigurisha yego ari byo ngaho iwacu abantu baca ni nkuko baziko kuvunja okay mugabo sino bivuga nkuko ko ari kuvunja kuko urumva twumvise kuvunja no kuvunja ibintu biboneka yego ariko byo ni ibintu bira arinye ni arinye mugabo none muvuze gutyo jeje numva umengo cyo bisaba abanyamitahe banini kugira nze ukora ivyo ntibiza kunsaba ko ntawuzi imitahe y'amadolari ntashoboye kuronka oya ahubwo biza gusaba ubwenge n'ubumenyi biza gusaba ubumenyi bwinshi amafaranga nayo usumba amafaranga ko amafaranga yo ni make kandi no kuvyiga bizohava gutwara amafaranga nanye natari menshi cyane mu kuvyiga ariko mu kubikora byo ni make kuko hari n'ama platform menshi ahari ugenda ko ukiexprime icyo ushoboye bakaguha ama exercice ugakora ushoboye kuyapasa bakaguha konte uri yanki dolari 50 cyangwa 70 bagashobora guha rules amategeko mugenderako hama mugashinga benefits muri make kaguha n'umutahe bakaguha konte ya $10 umuntu aguha $10 atakuzi ni platform yego baraguha $10 batakuzi reka n'ubufise nibo baguha access ya withdraw donc ubushoboye kuyakoresha muri cyo kuba bakeneye mugabo nturotira ndetse muhejeje kunguka hariho igihe muvuga barashobora kubwira toke twe tuzahora tugira withdraw inyuma y'indwi okay inyuma y'indwi mwarungutse igihumbi ucugira withdraw ya $500 za zindi zigumiza ko baramye ko bazitorera muri make uyu muntu abakuriye umwanya wawe yego n'ubumenyi bwawe ukamufasha ziko bikomeye ibyo bintu kandi kuri mwana byo bakaryo keza nico tumara kubereye yuko nka twebwe mwaye imwe dusigaranye nka bamwe muri turi mu bihugu bya Afrika bikiri mu nzira gutera imbere ni isoko riri kuri internet isoko rya internet niryo dusigaranye rifunguye nabonye umuntu ariko aravyiga yambwiye ko maze hafi umwaka wose avyiga kandi yarashe amafaranga ariko naravyumva ubwo koko dushaka kuba nyine bigumye kwiga cyane dufate ko rero dafite umwanya je navyize imyaka 4 ndavyigira hanze y'igihugu umwe nkavyiga ari canke bikansaba yuko bisoba bakambwira ibintu sindavyiga gasaba ko ngenda nubwo ntuzanga biciye intege aboshaka kuvyiga bumva ko bitwara igihe kirekire none kwiga we kwishure twize imyaka 14 na 15 kandi baduhaye urupapuro rw'umutsinda nta mahera baduhaye dushobora no kutwara muri banki ngo turusabire kungurana none wowe kwiga ikintu imyaka 3 kandi uzi ko inyuma y'imyaka 3 ushobora gutangura ku benefits y'amafaranga kandi menshi nawe nyine pana makiri nta uzi neza ko ari menshi kuko reka nakubwira ikintu kimwe ntagira n'abantu bumva yuko kuja gukora trading canke izi business online canke kuja kuba mu content creators yuko ejo azoca atangura kuronka amafaranga wowe ubushobora kuba ukora mugabo gasanga gushika kwino santu urashobora kuronka income ziva kuri YouTube mugabo ntucika intege nkuko uwundi muntu ashobora icambere je mvuga nti umuntu akubise ikirenge cambere gana muri business amenye ko anakubise kiya kirenge gisigaye inyuma amenye ko ari cyuruhombo ntagire umuntu azokubwira ngo iyi business ni hombo trading hoho ni catastrophe trading irahomba amahigwe menshi nayo guhomba gusumba no kunguka je tumara kubiye ko bisaba ubumenyi bwinshi kandi bigasaba no kuba attentive kukintu cyose uri gukora donc ariyo ama companies adanaza amafaranga twita ngo ama business ari nyene mesh twenga mu Burundi yahombeje benshi kubera ko yaratangura yero nk'abakiri benshi akugara muri trading forex bahomba kuko vyugaye bahomba kubera ubumenyi buke
bahomba ko wasamaye bahomba byagenze gute ayo ma business hari umuntu yashoboye gufata micro araja imbere ya kamera aravuga oya ariko hari nyinshi twabonye muri Afrika cyangwa birabure muri rusange dutanga uburozi opportunity nzima kugira uzuhure n'umuntu ayiguha izogusaba igihe kirekire cyane forex ntihomba kubera yuko yugaye sinibaza ko izokugana kuko ibi jewe ndiko ndakora ngaha no muri Amerika bariko barabikora ntituje muri Amerika cyane mu Rwanda barabikora muri Tanzania barabikora muri Kenya barabikora hoho hamaze kuba hari community izibikora zizwi cyane zimaze no kuba zimenyekana kandi n'ibintu bisanzwe ntizonugara ahubwo nuko gusa bisaba ubumenyi iyo ufise ubumenyi buke guhomba n'umwanya mutoya account yawe urashobora kuyugurura ubunyene ukayishiramwo mahera ntaza ashobora kuba ari menshi canke make agasha uyabona bivanye n'ubumenyi ufise ejo bituma je mvuga nti ugwaruka rw'abarundi canke n'abandi bantu bose bashobora kunyumviriza ntiwiranse cyane yo kuvuga ngo ngiye mwa kino kintu banza ukore research wige kugeraho nyene wowe wumva yuko bwawe ushobora gukoresha kintu jewe naravyize imyaka hafi 4 ndamara umwaka ndabizi ntabikora mugabo hanyuma nza guhura n'aga challenge usanga ariyo muwaye yonyene sigaranye yogira bikore ubwo yotuma mva mu challenge narimwe bica bisaba yuko mfata uduhera duke nari mfise nabona nyine ko natandi kindi kintu ushobora kudukoresha ndadufatira ko risk kandi bica bifasha kuva muri ya challenge kuva ico gereje navuga nti kombe vyaro wofite ico cyose nari maze amahera narayaronka mugabo nanje naratinya kuyashiramo mugabo bivanye na challenge nari mpuye nayo nsanga nta kindi cera bica bisaba yuko ninjira uyu munsi muri ko murabisigurira dufate abantu kuko nabonye ngira ngo sinzi ko mwe mubirihisha kuko muyigisha hari umunyamerika nabonye ariko aravyigisha kuri YouTube avuga ati akabiro karyo ku banyafrika abirigo barafata amatike bagurisha ivyabo ngo baje Burayi baje muri Amerika ahubwo bari hariya nyine gukora ibi kandi botera imbere jewe nasho kuronka Gmail yiwe ndamwandikira yanciye $500 kugira yemere kubinyigisha kandi nawe nyirambira ko bizotwara igihe none kuri mwebwe abo muvyigisha murabarihisha nturi nasubire yuko nizo $500 yuzimuhere kukwigisha no kuvuga ngo iyo uri kuraganira n'umuntu mubonana hafi biroroshe gusumba kuganira n'umuntu utazi kuko deja $500 naho atokwigisha wewe ayo ni bivanye na standard ageze ko ashobora kuba afite nk'amahera ku mucari mugabe ikintu gusa naganda kubwire niki twebwe vy'ukuri sinovuga ngo turavyigisha mugabo twaragerageza gutanga amaformation bisanzwe ku muntu avyumvira canke babiri canke batatu mugabo vya bintu nyene byo kuza wofasha wogira iki ibintu n'ivyo ariko inyuma yaho turavuga nti abantu bamara umwanya muremure bari korara ibiganiro bidafise akamaro nk'umuntu urashobora abo bifitiye akamaro ntibaze kunjajinga mugabo nk'umuntu ashobora kumara iminota 90 ariko araraba match umuntu arashobora gufata amasaha 2 iradio ya mbere akumviriza amakuru y'inkino saa 3 saa 4 agaca yimukira ku yindi radio akumviriza amakuru y'inkino saa 7 agaca yimukira ku yindi akumviriza amakuru y'inkino saa 9 agaca ibiganiro c'umuziki ugasanga uwo muntu kalendriye y'umusi wiwe kalendriye y'ukwezi kose umwanya wiwe ugera nkuko ni kuvuga yakurikiye amakuru atanakimwe gishobora kumufasha mu gihe abandi ivyo bintu babikurikira for fun kwinezereza mugabo wowe kabikora ubwo ugasanga umengo vyamubereye akazi nca turavuga nti bino bintu rero vomye yuko turaba iyindi way dushobora kubakamwa abantu twaciye dutera intambwe ya mbere tuja kuri Twitter turafise space imisi yose kwa gatandatu 20h hari urubuga rwitwa Talk Business ngira ngo n'abariko badukurikira babumva ni waje kuri Twitter umuntu wari wose ndabona kuri Twitter sangapi saa 2 zo mwijoro nuno musi nuno musi saa 2 zo mwijoro uza gusanga itangura saa 2 ni wa joininga Talk Business uza gusanga turiko turavuga no kuvuga ngo ivyo twabigize kugira ngo turabe tuvuge tuti iyi community hariyo ko muri minota 90 barabimaje ko muri minota 90 bariko baruviza ngo Vinicius ba mu Ballon d'Or wayi batomara amasaha 2 bariko barumviriza ibintu bizobagirira akamaro tuja muri ivyo gira tuze tureshanje tuganire n'abantu umunsi wa mbere ubu turi kuri session ya nkiya gatandatu ngo kuva igihe dutangura ubwa mbere kubera mu magroupe dusanzwe duhuriramo n'andi ma community twameze nk'ababivuga twakurikiwe twari nk'abantu nk'amajana nk'atatu
mugabo uno munsi usanga iriko irakurikirwa n'abantu 200 bose bumva muvuga muri rurimi mu Kirundi abo bantu 200 bavuga n'abantu bayumviriza live canke bakumviriza record. Okay. Kandi aho ibiriko iravuga mu Kirundi. Uraza kumva power ya internet carico. Gato mbega iyo muri ko muragira space kuri X cyangwa kuri Twitter. Nobigiranye n'iradio. Uvuga utavyumvise ntiyavyumvise. Nta rubuga rwa YouTube ruhari mushobora gushira ko ivyo mwavugiye aho. Bon. Gushika no munsi ubu turiko turavugana. Mu bisanzwe nivyo twari gukora no munsi kuko no munsi twari twateguye ko tuzakora lancement officiel ya societe. Turafise societe yitwa Metavision. Ikora imigambi nkine. Harimo gucreate ama projet no kuyaha abayipfuza no kuranforce ama projet y'abantu babona ko ashobora kumva ico kintu kwari cyari ikintu ciwe bakabona kiriko kirayumba adashobora kubona atari ama projet mugabo atahuriye n'ibya internet. Nayo ari nyuma ya internet tuyakora kuko ibi dukora twebwe internet ni source de revenu yego mugabo dushobora guca tuyatondukanye no kuinvestisa hano mu bindi yego gendo muri morozi. Okay rero uvuga ngo rero turavuga duti reka dukore vya bintu bizonoroha yuko umuntu ushobora kumwereka ikintu avec un exemple y'abantu kuko ni wamubwira umuntu ngo nkora forex ashobora kubona nyine wambaye neza cyangwa akabona mwahuriye mu rubanza cyangwa akabona byagenze neza mugabo iyo uciye umubwira ntibugere ajya muhereje mu rajya ahantu ndafise n'inka ruguru ndafise n'akarima kuturayi hariya biroroha kugira aze kubona yuko kandi agacara aravuga ati yego vya bintu nibyo bo niyo monde twavuze reka duce dufata ya mahera dukura muri bwa bumenyi twitwa ko abantu benshi batabona tuyatware mu bindi abantu bose bamenyere kugira ngo uzovuga ngo bino bintu none bigenda gute tumwereke twebwe twakoze iki byagenze nuko rero umuntu turafise abahinga yego bo mu ivyo bindi bisanzwe ashobora kuza wewe ufise umugambi wawe uri kurakora ukora yumba umengo ntuvyumva ariko wumva ari byo ari gukora uramuganirira akakubwira ukumva tukabona ahantu dushobora kumufasha kandi nko kugwaruka byo ni nka promotion ibisanzwe kandi na ruguru turaduga ntangora. Okay hama numva no gukora ama projet no kuranforce ayabantu babona ko bitariko biragenda neza tukongera tuga ofira mesure tuzoshiraho ico cyo kwigisha ama business mesha akorwa uretse trading ari nyura ashobora uno muso abantu benshi hari byo batazi twako turabivuga hajya uno musi abantu benshi kugira ubu mu consulta ubu ntibigisaba kubanza kwiga za finance n'ibintu byinshi kandi hari aba consulta si turabona ibihugu byo muri Afrika yego abo ba expert benshi duhamagara bavuye hanze baba baravyize mugabo benshi bakoresha ama intelligence artificial. Okay ubo binagezweho to aragenda platform kanaka kayibwira nkeneye iki igihugu gikeneye ibi shimuha gacaza kandi kubera abafise notion abafise notion acaza kandi aca ko explica kandi akakwereka fact chuma $5,000 bacimutegera jete kuri gacagera. Rero no munsi tuba turavuga nti kuki ahari umuntu yarika avuga yuko we watunzwe na no ku interpret usigura indimi usemura indimi kandi yabanje kuvuga kare ngo natanguye ngo nkoresha ngo Google Translator umugabo biraciriritse unaye nakoresha no kuvuga ngo hari imyuga myinshi ikorwa kuri internet mugabo abantu batazi n'ubu no munsi nk'aba producer aya ma beats uzawumva ngo nakana ngo mwana ngo beat ngo yayiguze ngo muri Nigeria cyangwa yayiguze ngo yagiye ngo mu Rwanda ngo yakore ngo ndimo mu Rwanda zia beat wazo zia uri sirije na kwijana kori bantu zenye nabandi bazikora abarenjira kuri internet platform kanaka shaka beat imeze uko nuko afrobeat cyangwa kiniki pa hariho gusa izo batanga gratuit nizo uriha free description ukaranga umwaka yego ebana yayinde bucigukubitira beat ngaho no umuntu yumvise akavuga ati wow kandi zikora beat nziza gusubiza ikorwa n'abantu uvuga aho tugeze muri internet tugeze uno munsi jewe ndiko mvuga forex mugabo hari ibindi bintu byinshi rero umuntu wose afite kibazo rafuwa passe ahubwo bona nibagiye akantu nagira mvuge karenca ndakibagira nkiri muri sare hariho umuntu yaravye ikiganiro canje yego acaranyandikira sinibuka izina giye ofete yaranyandikiye buca voyage hama
nimero ngiye hanze telefone kirangora bica bisaba yuko mpindura telefone iyo nimero yose ne bwarugise umengo yambwiye ko bakumusaga amaze amashuri muri mwaka uheze kuko twe dufite gahunda yo kubonana aca mbwira ko agiye gutora amanota ya exit yasohotse twaba tukibonanye nanje bukeje ndavoyaje uwo muntu izina ryose ndagibuka yambwiye ikintu kizonyereka ko ari we yambwiye ko afite chaîne YouTube zibiri kandi akoresha intelligence artificielle zimwinjiriza $600 par mois. Okay. Uwo muntu please niya ashobora kubona kino ganiro canje asubiranye ndikire naramubuze kandi numwana yaranyesupiye sana numwana kiri muto wadufise vyinshi twafashanye nawe akanadubra incomes. Okay. Andondere niya abona kino kiganiro andondere naramubuze kandi ndakeneye hariho ikindi kintu ushaka bon by the way yaranyesupiye Chocho yitwemeye ikintu tube tuvuga kabisa kandi franchement yaranyesupiye rero mugabo ndanamukeneye kugira dufashanye ashobore kuduza incomes birashoboka nuko muriko turacyako tubavuga ukwinjiza amahera kuri internet keshi na keshi abafise umwanya n'inguvu n'ugwaruka buryo nabo keshi usanga basobanukiye internet ubu bahura gute kuko turi mu gihugu abantu batinya sinzi ko kuja muri business bitari umuco w'abarundi muga hari ubwoba uwo bahura gute bo no kuvuga icambere nibatugane tuganire nta muntu tubwira ngo zana amahera yawe ngo tuyako investiza hano kanaka n'umugambi tugwaye turakubwira ntigende ukore ni waba ukeneye ko tukwakompanya turakubwira ibikenewe bisanzwe mugabo ibikuru wewe nyine urikorera turakubwira kora icambere ugwaruka bwo Burundi canke generation turimo nitwitahura twumve yuko ibi tubona bidaherera ngaha twumve ko hari handi hantu tugazugenda ikindi naco bakuru bacu bagize bakwe byo kugerageza gukora ibintu bakaba successful canke n'abarongozi rimwe nibumve yuko urugwaruka ruriko rurapushinga cyane muri internet ko bakubiye kushikikirwa kuko vyukuri akazi urashobora gafise no munsi ejo uzokukuruka akazi urashobora gafise no munsi company iriko rakora iri kugara akazi urashobora kuvuga gafise no munsi wakoresha amaboko n'amaguru kume kugacika kandi ucutaha mugabo internet hari ibintu vyinshi kuri internet umuntu ashobora gukora adafise amaguru adafise n'amaboko afise nk'ukuboko kumwe gusa ushobora gufyonda telefone no kuvuga rero gwaruka abantu bose bafite amatelefone ubo baharabo bagura ibintu ngo vya 16 Pro Max sinzi vyari byo ngo miliyoni nyumba 10 mugabo ugasanga ico kintu no kwifotora niciriza amara makeyi ini seconde chokorokera hasi kameneka gerageza rero nyumba kiguze mba bakikugabiye canke wakiguze izo miliyoni zingahe kivyaza umusaruro kikwinjiriza amahera yituma naho comeneka ukirepara bo ico no vuga rero ne batugane MetaVision iri ngaha ku bwabo ikorera he umunsi twari tuzi ko tuza kuronca ingano dukorera mugabo kubera ikibazo c'umwanya bino bintu bisaba kwitonda bisaba umwanya muremure bisaba kwigomwa bisaba kwisonzesha ko kugira ufata abantu 30 barenga 30 40 50 nk'ahantu ho ngaha aisare nk'iyi niki biragoye twabonye munabagaburira icozi n'ikintu kiteka biragoye rero no kuvuga ngo kubera umwanya ninki twari ko turiruka tuvuga ati umwaka uhere tuganiriye n'abantu byabaye ngombwa ko hariho kimwe tureka kandi ahantu twifuza gukorera ntituraharonka by the way ubu turiko turagerageza ahanyine muri centre ville kugira dushobore kuronka ahantu dushobora gukorera tuzoba communica officiellement tuzobahamagara muzodufashe twagira la small officiel aho tugiye gukorera ngo pour le moment ni mu joining we talk business hama mutwandikire email ni MetaVision ni meta_v@gmail.com umuntu ashobora kuba afise icyo ashobora kubaza arashobora gukontakta nimero yanje ni 65 991 990 irakorana kuri WhatsApp komure turaza no kuyandika yego arashobora ari byinshi ashobora kubaza arashobora kubaza ariko byenda tumaze kuronshinga aho tugiye gukorera tuzoshiraho imbuga za zindi zose zikenewe za societe dushireho na nimero umuntu ashobora guhamagara naho jewe arabsance yanje abandi bashobora kumwitaba canke arabsance iya twese kuri reception bashobora kumwitaba nuko ndabashimiye natwe turabashimiye cyane kandi murakoze dushimire n'abantu bazofata umwanya bariko barumviriza kandi bazofata intambwe ya mbere yo kumva yuko igihugu iterambere ryacu tutarizera muri bakuru bacu n'abamutama ko riri mu minwe yacu twebwe nyine bwacu hari abakonze kuvuga sinimwe ko ari wakivuze ngo ujya twipfuza gusaba akazi mbega nawe yagahawe nande nturi sire ko nawe harabakamuhaye shobora kuba yarakirondereye sire none uko azoka guha vyoroshe nuko rero dufata akanya
kukarema iremera akazi kandi birashoboka nuko udashoboye no kukarema egera ababishoboye bakakuremere hama bakaguhe hama ugira iki ushobore kuinvestisa ariko hari umugani baca mu Congereza ngo kangerageza kuvuga mu Kirundi bavuga ngo ntugerageze kuinvestisa mu mugambi canke mu kintu nawe ubwawe udatahura banzuze tuganire tugutahuza uhejeje gutahura tene ntambwe yo kuinvestisa kugira ngo uje mu kintu zicarico ukuri nuko ndagushimiye ko kuri bino vyumviro mushusangije abarundi twizere ko abazobagana bizogenda neza twe natwe twamaze gutusangiza abantu ama opportunity n'ivyaca mu bazi bibuke badushimire cyane gose nuko abadukurikiye mugafata kanya nkaka turabakengurukiye gose musangize video abandi tuze duswe guhurira mu bigano by'ubutaha mwari kumwe na Omdisha nyuma bye bye.